Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Urukiko rw'ubucuruzi mu Rwanda rwatesheje agaciro ikirego cy'uruganda rwa nyakwigendera Assinapol Rwigara cyasabaga ihagarikwa rya cyamunara ya hoteli irahitwa mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali. Umucamanza yavuze ko bagitanze binyuranije n'amategeko. Cogebanque niyo igiye guteza cyamunara iyo hoteli ivuga ko bayibereyemo umwenda ubarirwa muri miliyoni 500 z'amafaranga. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yari mu rukiko. Nyuma yo kwisegura ku baburanyi bombi ko yatinze gutangiza iburanisha, umucamanza mu rukiko rw'ubucuruzi yahise asaba Maître Henri Pierre Munyangabe wunganira Cogebanque gusobanura inzitizi ye. N'inzitizi yatanze asaba kutakira ikirego cyihutirwa cy'uruganda rwa Assinapol Rwigara Premier Tobacco Company Limited. Uruganda PTC rwaregaga Cogebanque rusaba guhagarikisha icyamunara ya hoteli iri mu Kiyovu Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Maître Munyangabe avuga ko uruganda PTC rwatanze ikirego rwirengagije umuhango simusiga wo kubanza kwandikira umwanditsi mukuru, agasaba ko ikirego kitakwakirwa. Maître Janvier Rwagatare wunganira uruganda PTC avuga ko mu gutanga ikirego bashingiye ku rubanza rwahindutse itegeko rwaburanishijwe mu mwaka wa 2017 mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi. Yibutsa ko urukiko rwategetse ko imitungo ine n'uburanwa urimo itagomba gutezwa cyamunara, agasaba urukiko rw'ubucuruzi gusuzuma niba hari urundi rubanza rwakwiyeho urwa mbere. Umunyamategeko wunganira umuryango wa Rwigara avuga ko hari ibaruwa yashyikirije urukiko yanditswe na Cogebanque igaragaza ko nta wundi mwenda uruganda PTC ruyibereyemo kandi ko nta yindi baruwa Cogebanque yanditse nyuma ivuguruzi ya mbere. Nyuma yo gusesengura ingingo z'amategeko arebana n'imiburanishirize y'imanza z'ubucuruzi yahuza na cyamunara, umucamanza yanzuye ko uruganda rwa Rwigara rwatanze ikirego mu buryo bunyuranije n'amategeko. Yavuze ko rutubahirije imihango iteganywa n'amategeko, ko rwagombaga kwandikira umwanditsi mukuru rugasobanura n'impamvu nyuma akazisuzuma. Yahise atesha agaciro ikirego cyo kwa Rwigara atangaza ko ku kijyanye n'indishyi zasabwaga zizarebwa mu kirego cy'iremezo. Maître Rwagatare yasabwira umucamanza ko bandikiye umwanditsi mukuru ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka atinze gusubiza bahitamo gutanga ikirego cyihuse. Umucamanza yavuze ko nta bigaragara muri dosiye ngo ahereho abishingiraho ko umwanditsi mukuru yatinze gusubiza. Umunyamategeko Rwagatare yamwibukije ko biri muri dosiye yashyikirije urukiko, ariko umucamanza akavuga ko ntabyo abona. Ku ruhande rwa rwicayemo bo kwa Rwigara n'abavandimwe babo hahise humvikana uko imyorezi icyarimwe no kujujura mu majwi yo hasi nk'ikimenyetso cyo kutishimira icyemezo cy'urukiko. Hanze y'icyumba cy'urukiko abatanyuzwe n'icyemezo batangiye kuvuga ko ibyabaye biteye agahinda. Ukuri k'uyu mubyeyi yabwiye Ijwi ry'Amerika. Ibi bibaye nta bya bindi byo muri 2015 twagiye gushingura Papa Diane, tugiye gushingura Rwigara Assinapol, baratangaza Rusororo uwayoboraga Rwanda Revenue avuga ko Rwigara Assinapol apfuye ari umusoreshwa mwiza, nta deni afite. Mu minsi mike batafite ideni rya miliyari 6. Ibi bintu biteye agahinda nyamara. Madame Adeline Rwigara umugore wa nyakwigendera Assinapol Rwigara akimara kumva icyemezo cy'urukiko yasaga n'uwahungabanye ku buryo mu muryango bageragezaga kumuturisha. Byari bigoye guhita agira icyo atangaza. Kuri telefone ye Ijwi ry'Amerika yavuganye nawe avuga ko nta cyamutunguye mu cyemezo cy'urukiko. Nta deni dufitiye ubu butegetsi, nta deni tugirira igihugu, nta deni tugirira banki. Barabizi neza nabo ubwabo, usibye ko Jorogrete ntacyo bazi, kuko ibi birenze ubujiji, birenze n'ubugome, birenze n'ubuswa. Nta deni tugirira banki, nta deni tugirira leta. Madame Adeline Rwigara kandi Ijwi ry'Amerika yaramubajije urundi rwego bagiye kwitabaza nyuma y'icyemezo cy'urukiko. Twiyambajije urudabor, ariko kugira ngo tugire ibihamya, kuko nabo ntabyo bazahari ibyaha, ntagahora gahanze, ntabwo bazi aho ngo ibirenge byabo aho bihagaze. Reka mbatangarize ngo turajurira mu gihe gikwiriye, tugiye kujurira ubutegetsi bwiza, ariko daboro twajuririye ubijuru. Inyubako igiye kugurishwa n'igorofa rigeretse kandi ritaruzura iteganye na hoteli yo kwa Rwigara yasenywe mu mwaka wa 2016. Ubutegetsi bwavugaga ko yubatswe nta byangombwa kandi ko itari ikomeye. Igiye kugurishwa bivuga ko yagombaga kunganira hoteli yasenywe. Kopi twabonye igaragaza ko yahawe agaciro gasaga miliyari y'amafaranga. Cyamunara iratangira gukorwa kuri uyu wa gatanu mu buryo bw'ikoranabuhanga ku itariki ya 24 z'uku kwezi kwa 9 niwo munsi inyubako izagurishwa mu cyamunara. Umwunganizi wo kwa Rwigara yatubwiye ko agiye kwihutisha ubujurire mu rukiko rukuru rw'ubucuruzi. Bagirubusa Ijwi ry'Amerika i Kigali. Itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye rikora iperereza ku ihonyangwa ry'uburenganzira bwa muntu mu Burundi ryamuritse raporo yaryo ya 5 igaragaza
uko uburenganzira bwa muntu bwifashe muri icyo gihugu. Bavuga ko mu Burundi hakiboneka abantu bashimutwa abandi bakaburirwa irengero. Ku ruhande rwa leta bo bavuga ko iryo tsinda rikorana n'abagamije kwangiza isura y'igihugu. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru. Umugwi wa ONU ukora amatoza ku Burundi watangaje ko naho hari utwigoro tutari duke twakozwe na leta n'ubu hatibonekeza ihonyangwa ry'agateka kazina muntu. Mu kiganiro uwo mugwi uhaye abamenyesha makuru uri Geneve mu Busuwise twakurikiye ku buhinga bw'ingurukana bumenyi Dudu Diene arongoye uwo mugwi wa ONU yasiguye ko mu mwaka umwe Perezida Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi bamwe mu bagize inzego ziwe babangamiye batavuga rumwe na leta n'abaharanira agateka kazina muntu. La façade de calme au Burundi masque en fait une situation que reste. Naho biboneka ko ari agahengwe mu Burundi ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ryojo rirabandanya mu mpisho. Kuva mu kwezi kwa gatandatu guheze hariko harahigwa abantu bitwa ko bafitaniye isano n'imigwi igwana yateye mu bice bitandukanye by'igihugu. Aha twasanze inzego za leta zica zikikamukiza mu guhotera batavuga rumwe na leta cyane cyane abanywanyi b'umugambi SNL abaharanira agateka kazina muntu abahoze mu gisirikare ca kera n'abandi. Twarabonye kandi ko hari abanyurujwe bakagenda amazima yongo, abishwe bagatogwa ibiziga, abafungiwe ubusa, abakubaguwe n'abakenyezi bafashwe ku nguvu. Sur la forme de violence sexuelle. Uwo mugwi werekanye ko n'abahungutse batarabwa ryiza cyo kimwe n'abamenyesha makuru canke abandi bagerageza kuvuga ibintu bitandukanye n'imvugo ya leta. L'espace démocratique demeure fermé et forme étroitement. Demokarasi no kwisha no kwizana birabangamiwe. Abamenyesha makuru bagerageza gukora inkuru ku kiza c'umugera wa corona barabwa ribi n'umukuru w'igihugu. Abatari bake mu mpunzi nabo bahungutse baraturatuzwa bitwa abansi b'igihugu canke abakorana n'abagwanyi. Ibi bikorwa na bamwe mu bapolisi urwego rw'iperereza canke urwaruka rw'imbonera kure wegamiye umugambwe uri ku butegetsi. Uwo mugwi washizeho na ONU mu mwaka w'ibihumbi 2016 gushika ubu nturemererwa guhonyoza ikirenge muri ico gihugu. Umushakashatsi Françoise Hamson umwe muri batatu bagize uwo mugwi yavuze ko ari intambamyi ikomeye kuri bo. Il n'est pas question d'entrer dans un pays sans la permission. Ntidushobora kwinjira mu gihugu bataduhaye uruhusha. Nico kibazo gikomeye twagize muri myaka 6 iheze, ariko twarakizungurutse. Tuja mu bihugu bibanye by'u Burundi tugahura n'abantu batandukanye, impunzi, abari muri leta n'abandi bafise amakuru baduha. N'abari hanze ya Afrika bafise ibyo babonye twaraganiriye. De l'Afrique avec des témoins. Umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ataco ashobora kubivuga ko kuko kuri we leta ataco iramutuma kuyivugira kuri raporo igira gatanu y'uwo mugwi wa ONU. Twagerageje kurondera Tabure Nova aserukira Burundi mw'ishami mpuzamakungu ONU i Geneve ariko twamukenye. Ico bikoze Ambassadeur Tabure Nova yaheruka kubwira Ijwi ry'Amerika ko uwo mugwi wengamye kandi ko ukorana n'abatavuga rumwe na leta. Ati Burundi burasubiye kwiyamiriza bwivuye inyuma izo mvugo z'ububeshi zifite imvo za politike no kutigenga. Nta kindi abo bagamije atari gucafuza igihugu cacu, kandi leta mvyeyi leta nkozi yo yiri ku gikorwa cyo guteza imbere igihugu mu butunzi, amagara y'abantu, umutekano, ubutungane, kunywanisha abarundi, kugwanya agashomeri n'ubukene no kunga imigenderanire n'amakungu. Harashizwe imbere ukwihanganiranira mu vya politike, mu gateka kazina muntu naho turi kukivi, kandi abanyororo barenga 5,000 barayibahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu. Amaradiyo amwamwe nayo yaruguruwe kandi n'impunzi ziriko zirataha ku bwinshi, vyerekana icizere kihari. Atagihindutse mu mpera z'uku kwezi inama nkuru y'umutekano ya ONU izokorana yongereza ikiringo c'uwo mugwi canke iwuhagarike. Aha bamwe mu bagize amashirahamwe arenga 50 yigenga mu Burundi basaba ko bohagarikwa. Gerard Hakizimana atwara ishami Foricone F rimwe muri ayo niwe yaserukiye bagenzi we kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika. Nk'abari ku rubuga bari mu